Yesu nashimwe cyane. Amen. Ndashimiye Imana ya kino gicaniro. Je naje ngahambabaye cyane. Ndashika ngaho umukozi w'Imana aranyakira arambarira ati bansengere cyane ndaboshwe cyane. Basengeye nk'imisi 3. Uyu mwana carafatwa na paralize. Ni wonde yari yafashwe na paralize. Umubiri wose aradadarara, umutwe uradadarara, amaso arahindukira, umuntu urakebana, amaguru arabahirya. Je narahindukiza yaguma yiriza. Nari mbabaye cyane nari ndushe. Ndaza ngaha baranyakira baransengera Imana ibahumugisha. Ndashimiye Imana ya kino gicaniro umwana wanje arakomeye. Mumpera amashima. Naciye ndamubwira nti wirigwe ngaha uramutahana atambuka neza. Aca yirirwa ngaho uva mu gitondo gushika ku mugoroba. Yamuzanye afise paralize, amaguru adahagarara adatambuka, yamutahanye yitambukira neza ameze neza. Ariko ntawokomera Imana amashyi. Haleluya! Nuko abantu bamugara kompletema, ugasanga arafashwe indwi gahera ukwezi amezi 2 agaca aryama mu bitaro ubuzima bwiwe bwose agaca baparalize. Yafashwe weekend imwe yonyine. Wambwiye ko yafashwe ari kwa gatanu, hagera kwa kabiri umubiri wamaze kuba paralize wose. Urumva ko Imana yakoze igitangaza. Twongere dukomere Imana amashyi menshi cyane. Ashobora gusubira mu kibanza.